ngira mpanure abamama hariho ukuntu abamama bihaye ugasanga umumama yacitse umugabo mu rugo mwaba mama muriko murumva rino jambo ry'Imana nukuri tugire urupfasoni mu ngo zacu kuko uko dusuzugura umugabo izodutuma tutaronka n'ubwami bwo mwijuru Imana yo mwijuru idufashe cyane iri jambo rije mu gihe hari abagabo batari bake uno munsi bidoga bavuga ngo baraturubikwa canke barahahazwa n'abagore babo ayo makuru mwe wamuyafise Tarisisi Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen Chotiri wakonze ba Tarisisi Hope Ministry TV katwangire tubaramutsa amahoro y'Imana tubipfurize ibihe vyiza umutaga canke umugoroba canke igitondo cize bivana no mudukurikirana muri ikiganiro cyo kuri no munsi twatugiye kongera kugaruka muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana tugiye kwakira umutumire wacu nkuko mwamaze kubona ko ari imbere yacu canke imbere yanyu umukozi w'Imana Nduwimana Alisa akaba yagarutse no kugira ngo asangize ijambo ry'Imana bariko baradukurikirana umukozi w'Imana tubaramutse kandi tubaye n'ikaze murakoze cyane natwe turabaramukije rwose mu izina rya Yesu amen washobora gusubira kwitondora bariko baradukurikirana kuko bishoboka akaba hari nk'abo ari ryambere dusamye hagati murakoze cyane ego ndi wa wundi nyene nitwa Nduwimana Alise ndi umukozi w'Imana kandi w'abana benshi cyane ndashima Yesu yampamagaye mu gihe nk'iki kandi ndamukije abariko baratwumviriza uhoraho abaha umugisha amen nabo ndizera ko intasho bazakiriye nizera ko mwoca mugira ko mugafata kano kajya kugira ngo mushikirize ijambo ry'Imana abariko baradukurikirana kaze murakoze cyane reka tumanze dusenga Imana Mana turagushimiye tuguhaye icubahiro muri uyu mwanya tumbere yawe Mana mu izina rya Yesu Kristo ongeye kunyemerera ko nza ahantu wakoze Mana none dusenge uno mwanya Mana ubane nanje ndasenge na protari imbere ya Mana uri mu ijuru turi kumwe kwa kino gikorwa mu izina rya Yesu ndamusabiye inkomezi nanje ndazisabiye dusabiye umugisha n'inkomezi abantu bagiye kumva rino jambo Mana ryubaka imitima yabo urakoze tubisenze twizeye mu izina rya Kristo umwami wacu amen ego Yesu nabahezagire cyane tuzanye ijambo rivuga ngo ico tuma urugo rubagwiza nuko umugabo yomenya icari n'umukenyezi nawe akamenya icari ico cyonyene nico gituma urugo rubagwiza niri jambo nkeneye ko tuganira ko mbega urugo gwiza niki nuko umugabo amenya icari kari umugabo mu rugo n'umugore nawe akamenya ko umugabo wiwe ari umugabo mu rugo n'umugore nawe akamenya umugabo akamenya umugore kari umugore mu rugo n'umugore nawe akamenya ko umugabo ari umugabo mu rugo reka twishimikize ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'itanguriro ego igitabo c'itanguriro ibice ni 2 duhere ku murongo wa 20 nyene igitabo c'itanguriro ibice 2 ku murongo wa 20 haravuga ngo dusomye mu izina rya Kristo haravuga ngo uwo muntu avyita amazina uhereye ku bitungano byose no kubiguruka mu kirere no kubikoko byo mwishamba byose ariko ntihabonekwamwe umufasha akwiranye n'umuntu maze uhoraho Imana isinziriza uwo muntu ubutikoma arasinzira amukuramwo urubavu rumwe ahomeka inyama mu gishingo cago ubwo rubavu uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramwo umugore amuzanira uwo muntu maze uwo muntu aravuga atuyu ni gufa ryo mu magufa yanje nakara ko mu mara yanje azokwitwa umugore kuko akuwe mu mugabo
nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bakaba umubiri umwe, kandi uwo mugabo n'umugore wiwe bompi bagenda menya ariko ntibyabatera isoni. Imana ishimwe cyane. Niri jambo ry'Imana nzanye uno munsi kugira ngo tuyage kanini. Uno munsi ndakeneye ko dukorana n'abapapa n'abamama. Imana yo mu ijuru ibahezagire cyane. Natanguye kuvuga ngo ivyoranga urugo rwiza nuko umugore amenya umugabo icyari cyo mu rugo, n'umugabo akamenya icyari cyo mu rugo. Umugabo akamenya umugore wiwe icyari cyo. Aho rero byacanganiye muri ino minsi usanga inshingano z'umugore umugabo yarazivanzemo, ugasanga n'umugabo nawe yarivanze mu inshingano z'umugore. Ariko ijambo ry'Imana nguko rivuze, Imana ngo imaze kurema ibintu byose, ijambo ry'Imana riravuze ngo uyu mugabo yitwa Adamu. Imana yamwise ngo Adamu. Adamu risigura ngo umuntu. Nukuvuga ngo Imana imaze kurema uwo muntu yamanje kurema ibikoko irabishiraho. Adamu ngo niwe yavyise amazina. Amaze kuvyita amazina ngo ararondera ikintu na kimwe cyo kwitwa umugore, arashira amazina. Wewe uzoba imbwa witwa imbwa, witwa inzoka, witwa ingurube, witwa intama, witwa inka, witwa impene. Wewe uri ifi yo mu kiyaga bimeze ukunuku. Aradondagura byose, uri intambwe, uri inzovu, byose arabyita amazina. Ariko aca asanga ukwasa bya bintu byose bifise ishusho yabyo, nawe yiravye ntiyabona ikintu na kimwe bisa navyo, ngo acarashavura. Ubundi Imana ibona muri twebwe mu mitima yacu ivyo dushaka. Imana irabibona tutaragira gute, tutaranabisaba. Adamu ngo acarashavura mu mutima. Imana irabona ko harakabuze muri Adamu. Imana ngo ikimusinziriza ubutikoma, kuko Imana yonyene ubwayo yahise ibona ko harakabuze. Ngo ikimusinziriza ubutikoma, ngo imusokoramwo akabavu k'iburyo. Imana ishimwe cyane. Ngo ikihomeka inyama mu gisingo cyako kabavu. Nukuvuga ngo Imana ikikuramwo umuntu yitwa Eva. Eva naryo somye Bibiliya rirambwira ngo Eva risigura ngo uri n'ubugingo. Nukuvuga ngo Eva amaze kubaho, Imana ikikoma Adamu, acararaba iruhande yiwe asanga umuntu basa. Adamu ngo acaratwenga, byari byaseka twenga. Urumva muri make urugo Imana yarusize kugira ngo rube umunezero hagati y'umugabo n'umugore. Rubi bitwenge. Urumva Adamu akiri wenyene ntibyakunda katwenga. Imana idufashe cyane. Nukuvuga ngo Adamu arikangura acavuga ngo yo, ndabonye umuntu dusa, noneho uri gufa ryo mu magufa yanje, urakara ko mu mara yanje, ngo azokwitwa umugore kuko yakuwe hehe mu mugabo. Ngira ndemeshe abamama bari ngaha kandi by'ukuri babyumva canke bareka. Twebwe ntitwaremwe. Imana idufashe twishire hejuru canke tureke. Yamara twari dukwiye kwemera tukaba musi y'ibirenge byabo twubakanye, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo turi gufa ntabwo twaremye. Ubundi umuntu afitaniye imigenderanire n'Imana, umuntu afitaniye ibanga rinini n'Imana n'umuntu w'umugabo, kuko ariwe bahanye amasezerano. Imana iramubwira ngo ndagusize muri rino tongo, ibiri ngaha byose, ibi byose wise amazina urabyemerewe, ibiribwa urakuramwo urye byose urabyemerewe, ibimera ku isi, ibyatsi byo ku isi, ifi zo mu kiyaga, byose urabyemerewe kubirya. Urumva ko umugabo ariwe afitaniye isezerano n'Imana. Adamu aravuga rero ati uri gufa ryo mu magufa yanje sheri, uzokwitwa umugore kuko wakuwe mu mugabo disi. Turakabavu kamwe mu magufa menshi, kagufa kamwe mu magufa menshi umuntu w'umugabo afise. Ngira mpanure abamama, hariho ukuntu abamama bihaye, ugasanga umumama yacitse umugabo mu rugo. Mwaba mama muriko murumva rino jambo ry'Imana, nukuri tugire urupfasoni mu ngo zacu, kuko uko dusuzugura umugabo bizodutuma tutaronka n'ubwami bwo mwijuru. Imana yo mwijuru idufashe cyane. Ubundi bwo umuntu aho mperukira ngaha hari ijambo navuze rivuga ngo umugore
umugore nikiyo umugabo yirabiramwo akabona ubwiza bwiwe. Nagira rero ntangarize umugore iyo yitwaye neza ku mugabo, icambere bihesha icubahiro Imana, bigahesha n'icubahiro umugabo. Nkuko Kristo wenyene ariwe mutwe w'ishengero, niko n'umugabo mu rugo ariwe mutwe w'urugo mu muryango. Imana idufashe cyane. Nukuvuga ngo rero umugore ategerezwa kugamburukira umugabo wiwe, niko mu gitabo cy'Abanyefeso havuga ngo abagore bagamburukire abagabo babo, n'abagabo nabo hari ico basabwa ku bagore ngo bakunde abagore babo. Ugasanga umugabo aratashe hose ndahanyura, ugasanga umugabo aratashe hariho ivyo asanze bidatunganye mu rugo, ashitsagurukira ku mugore aramukubise, ntiyamanje no gutohoza ivyari vyo, yibagiye kari igufa ryo mu magufa yiwe. Erega urikubise wa mupapa, erega urikubise, kandi ko wibabaje n'Imana yakuremye igakura mwako kagufa. Ni wowe ubwawe wikubise. Aba papa mugira ukwikunda, kuko iyo ukunze umugore wawe, jambo ry'Imana riravuga ngo ni wowe uba wikunze wewe nyene. Wa mugabo we, kunda umugore wawe, kora inshingano zo mu rugo rw'iwawe. Imana ishimwe cyane. Ico ujejwe ku mutambukanyi wawe ugikore. Nawe wa mumama we, ubaha umugabo wawe, niko Bibiliya ivuga. Namba ishengero rya Kristo ryubaha Kristo, nukuvuga ngo ninuze n'umumama ategerezwa kubaha umugabo wiwe. Umugabo ntakavuge ngo nawe ucuvuga. Erega birateye isoni ugasanga umugore hariho ibintu bidatunganye neza, gasanga umugabo avuye ku kazi ari karegeranya ivyombo byayangaye, igitanda ntigishashe. Erega wa mumama ni ujejwe gusasa igitanda, udahavubwira ngo umugabo asasa igitanda. Erega ni ujejwe koza ivyombo. Wewe ivyo ushaka arabigukorera, nawe mukorere ivyo ashaka. Imana idufashe cyane. Hari ivyo umugabo yokora ari we warujejwe kubikora. Wa mumama we, urarengeye umugabo wawe kandi urengeye n'ijambo ry'Imana, biguteje icyaha. Hari ivyo umumama akoze wa mupapa we ari we warujejwe kubikora, urarengeye umugore wawe kandi urengeye n'Imana, ukoze icyaha. Imana idufashe cyane. Buri muntu wese yimenye icyari. Umugore amenye ngo njejwe iki, umugabo amenye ngo njejwe iki. Imana idufashe. Umugabo cyajejwe no gukunda umugore wiwe, akamuha icyo ashaka, akamunezereza uko bibereye. Adamu ngo yamanezereza Eva. Imana ishimwe. Nawe wa mumama we, gamburukira umugabo wawe cyagusabye by'ukuri. Imana idufashe cyane. Biraheba bigakomera ubu no mu gitanda bishikaye, umugore akiyibagira mu gitanda kari umugore. Imana idufashe cyane. N'umugabo akiyibagira kari umugabo. Nukuri tenzovuga aba mama, nukuri hinduka muza duhinduke, kandi n'abapapa nabo nyene nukuri bahinduke. Hariho ibikorwa umupapa abajejwe gukora, ugasanga biremereje umugore wiwe, kandi ukaca usanga ivyo bikorwa birarengeye ingufu za wa mumama. Ukaca usanga umumama akunze no gusaza ashaje n'ingoga. Bagabo bene data, cambu ca Paulo bagabo bene data, umugore Imana yamuguhaye ibona ko mukwiranye, kandi waramusavye, yamuguhaye washavuye. Kuko ni Adamu niwe wewe, wa mupapa uri kuranyumviriza, Eva niwe wewe. Ico umugabo ajejwe wa mugore we, nawe ukamenya wa mugabo we ico umugore ajejwe mu rugo. Mbega umugore ashoboye iki? Mbega ivyo notuma umugore wanje anezerewe nibiki? Mbega nanje ico nokora umugabo wanje anezere? Uzi ko mwaba mama mwe biryoshe umugabo avuye ku kazi agasanga wisize neza, igitanda wagishashe neza, utwombo watwegeranije dusa neza, saro wayiteguye isa neza, chambre yawe wayiteguye isa neza, wiyoze nawe usa neza. Umugabo aratashura mutwengeye, uramuhaye karibu sheri. Kwakabiza umugabo wawe si icyaha, oya, nibwo rukundo, niwo munezero wabubatse. Ivyo binezereza umugabo, ukamuramutsa n'icubahiro. Ivyo naho vyoba ari stress yahuye nazo ku kazi, kuko abagabo mwaba mama mwe muze dukunda abagabo bacu. Nukuri kandi tunabubahe, tunabasengere na cyane cyane. Abagabo bafise intambara nyinshi bahuriyo birirwa bagiye guhiga ubuzima, kuko murazi ko aribo batunga ingo. Ariko ukaca usanga sanze wavyimbye, ukayoberwa ko hari ikintu wahuye naco, yazokoga
ukamwimyoza ku buryo umenga si umugabo, bica bituma za stress ziduga mu bwonko, ukaca usanga abagabo benshi birirwa barigirira nabi kubera abagore babo. Ndasavye mwaba mama tunezereze abagabo bacu, mwakire neza, ubonye ari stress manzi umwicarika ahantu. Ariko se mwaba mama urazi umugabo wamunejereje neza ni nk'umubebe, umugabo mufate kurya ufata umubebe, barundi ndabakunda. Nyene wamunezereje by'ukuri bimereye neza cyane. Ariko bashavuje naho ni ntambwe zisokorotse zivuye mu gisaka. Niyo mpamvu rero dukwiye kubitwara ko neza. Umunezereze umubaze sheri wahuye n'iki ku kazi, byagenze gute, ahama yicare abaye poza kuyagire, ufata umwanya wo kumusengera. Nawe wamushinga ntahewe baza umugore wawe ushaka iki, wumva umeze gute, munezereze, dukora iki, muje imigambi. Kigihe umugabo ntakimenya konte y'umugore n'umugore ntakimenya konte y'umugabo, turiko turava turiko turajahe. Muze twubaka ingo zacu zise neza zinezera Imana. Nukuri tugiye kuja nzambigiye kuvuga mbega yewe uraba umugore katokubuza ubugingo n'umugabo ngo akubuza ubugingo, kandi twara abanyamasezerano. Imana yo mwijuru ibaho umugisha abumvise rino jambo ry'Imana yari impanuro. Dukundane twubahane mu rugo. Mwarahezegiwe cyane. Amen, amen. Murakoze cyane mukozi w'Imana kuri rino jambo ry'Imana ryiza mudushikirije. Ijambo ry'Imana riheceri nyibutsa mariage. Amajambo dukunze kuyumva ku munsi wa mariage ya canke n'ayandi. Ndizera ko hari ingo nyinshi zubakitse ku bwa rino jambo. Yes. Okay. Ariko mu gusozera hari utubazo tubiri nagomba mbaze. Iri jambo rije mu gihe hari abagabo batari bake uno munsi bidoga bavuga ngo baraturubikwa canke barahahazwa n'abagore babo. Ayo makuru mwe wamuyafise? Ayo makuru aranagwiriye, ahubwo ubu abamama benshi bigize abapapa. Nico cyakindi mpejeje kuvuga. Ayo makuru arahari, ndahanuye abamama bameze uko by'ukuri. Urugo rwiza hajya umumama y'agaciro ko kwitwa umumama, akaronka ari uko yubashe umugabo we kukagahabwa n'umugabo bubakanye. Umugabo ni watuma umugore ahuraho nk'icyubahiro. Rero uwo mumama nahinduke amenye ngo inshingano z'umugore nizi, areke kwinjira mu inshingano z'umugabo. Hari abamama usanga Imana yaragiriye neza, ugasanga barafise agafaranga bakaba wanashima nibo bagasumbya n'umugabo, bakaca biboneka kumenga nibo bafise uruhara runini mu rugo. Ivyo birahagije kugira ngo umumama acaganza umugabo. Hariho nari umwana muto cyane, hari umugani mama nahora numva akunda gucira abo tuvukana bankuriye, ngo igiti kirakura, ngo igitugu kirakura, ngo ntikisumba izose. Ngo kandi ngo n'amasaka nayo ngo arakura, ngo ariko ngo ntasumba ngo umugenyi cyangwa ngo wayabivye. Rero hamwe n'ivyo umumama umva ashake aronke n'indege ntibizohindura ico yitwa. Oya, nambara umumama azoguma ari umumama nyene, ashaka aronka amahera angana gute ntibizomuhindura ngo abe umugabo. Niyo mpamvu akwiye kubaha umugabo uko yoba ameze kose, ari umunyamafaranga canke atari umunyamafaranga. Ego. Okay, katugaruke ku ruhande rw'abagabo nabo. Ngo reho abagabo bamwe bamwe ngiyo barosa agafaranga bakitera icupa, ndavuga bajya banywa akayoga, wanashima ashitse mu rugo avuga ati ya newe ngaha nibiki we wa mugore we ntanamwita madamu kumurenga mpaye cacubahiro cy'umukenyezi mu rugo. Iyo ngendo yo bari nziza ku mugabo. Uwo mu papa uretse nabitera icupa, ahubwo bo biragendeka ivyo bintu bikaze mu biyita abantu b'Imana cyane gose. Mu bantu baba Kristo bamenye Kristo, ivyo bintu biragwiriye. Ugasanga umupapa aragiye kuboregwa na rasiyo ntatahanye, yaravyaye afise umufasha ngaho n'abana, aratasha ashitse atera umugore umenga ngo wa mugore we umva nta nicamaze. Navuze ngo ntaba yihaye agaciro, kuko we nyene ubwiwe urya mu mama yavuye mu igufa giwiwe. Nukuvuga ngo umupapa asuzuguye umugore, erega ntabasuzuguye umugore, nawe ubwo aba yisuzuguye aba yiciye amazi. Kuko yamuvuyemwo. Ubushitsi bavuze ngo umukenyezi nikiyo umugabo yirabiramo cyane gose, acabona ko ari mwiza. Ego. Hayo mwindi yavuze ngo ugomba kumenya yuko umugabo aberewe ngo uzora umudame wiwe. Ego. Kuko umudamu aberwa kubera umugabo. Cyane gose. Ariko kandi hari abadamu biyibagiye, iyo kumbure
abonye akanoti avuga ati bana jiwe vraiment ivyo byo kugira ngo sikizira ntega amaboko niyagomba azogira uko canke kuriya ngusozera abadamu babahanura iki? Oya ndagisubiyemwo buriya umudamu naho yoba afise amafaranga nukuri adafise urugo nta gaciro aronka nk'umudamu kuko icambere cyo ayo mafaranga aba afise amutera kuja mu vya ico cyo ndakizi kuko buriya turi abakozi b'Imana duhura n'intambara nyinshi nk'izo duhanura ndabizi cyane kirenga umudamu atubatse naho yoba afise amafaranga nta gaciro amuha agaciro ka mbere karanga umudamu n'urugo rero uwo mudamu ameze uko oya nukuri amafaranga ntamutera gasuzuguro buri yiswe umudamu mwiza w'amafaranga w'imodoka nziza kuko akiri mu rugo amaze kuva mu rugo akagenda uzosanga n'abatomwubahutse bamwubahutse kuko yaramaze kwiyambura ubwiza bwiwe kuko ubwiza bw'umugore iyo umugabo abaye mwiza mu rugo ubwiza bugaragarira ku mugore wiwe koko. Uko urakoze cyane turiko turaherekezwa na kano karirimbo ka Christina Shusho muririmbyikazi wo mu gihugu ca Tanzania avuga ati nakupenda umugore bwira umugabo uti ndagukunda umugabo bwira umugore ariko bino bintu biriva ngo umugabo nabwira umugore ndagukunda sivyo hanyuma umugore nawe abwira umugabo ati ndakubaha mutware wanje suko none ko niko bibiri bivuga rero numva nko mu bitugwe mu jambo ry'Imana byaramaze gucangana ariko nizere ko kino arico gihe cyo kugira ngo rino jambo ribafashe none rero mu gusozera kino kiganiro hariho ingo nyinshi kumbure babayeho muri ubwo buzima bwo kutumvikana ugasanga ivyo umugabo yokoze ntakibikora kubera ishavu yatewe n'umugore ugasanga ivyo umugore yategereza gukorera yari gukorera urugo akabikorera n'umugabo ntabikora neza kubera ishavu yatewe n'umugabo uko yavuze ngo nta mwongo uburi sati bidahizwe kandi ngo kari mu mpene niko kari no mu ntama noneho rero gira ko ugira akajambo ko gusozera ukebuye canke hanuye zino mpande zose kwari zibiri yabo mu papa canke mu mama tuce dusozera ikiganiro. Mani bahumugisha ndazi ko hari aba mama bararira kubera bo bubakanye n'abapapa bararira kubera bo bubakanye ariko icambere ngomba ndabahanure ndazi yuko amajambo nkaya aca ngaha keshi yumviriza abantu b'Imana hariho abantu b'Imana cyane basenga ni basenga Imana iriya Mana yatumye ngo Adamu nabe iracari yayindi iriya Mana yatumye ngo Eva nabeho iracari yayindi kandi buriya Imana ishigikira umubano w'abakristo iyo umumama azopfukama agasafukamye agasenga Imana irahindura urugo rwiwe kuko mu gusenga havamwo vyinshi iyo umupapa nawe kandi asenza Imana icisha bakino gihe acahagarara muri vya bindi nyana agashaka kubigiramwo ariko uri karanyumviriza naveyo na cyane asabe impanuro abakozi b'Imana kuko abakozi b'Imana nico babereyeho kubaka ingo ziriko zirasambuka babereyeho kubaka ingo z'abantu nibegera Imana basenga Imana kandi na cyane habeho gusabana imbabazi mu rugo iki gihe umuntu ntibagisabana imbabazi umugore abona umenga asavye imbabazi umugabo we yoba bayimbwa umugabo kandi wewe hanabura ati po kikubita mu gituza ati umugabo saba imbabazi umugore nyamara umubano w'abakristo uko niko wari ukwiye kuba nibatunganye basabana imbabazi hanyuma bihere urugo rwabo rugira umugisha. Basabana imbabazi hanyuma bihere urugo rwabo rugira umugisha ni no manoro turangirijeho kino kiganiro mukozi w'Imana tubashimire kwa mwafashe kano kajyo mukaza kugira ngo mushikirize ijambo ry'Imana badukurikiranye natwe turabashimiye dushimiye n'abariko baratwumviriza ego hanyuma nizere yuko nk'uwifuza kubatumira kugira ngo muzoje kumushigikira mu gikorane canke yifuza avuga ati cenda bagurira amazi barampezagiye akanimero mwoba mukakiri kandi canke karahindutse nukuri akanimero ni karya nyene hamwe n'ivyo ndumva mbere nko mu uyu mwanya kuko Imana yarambwiye ibintu byinshi twoyaga n'abamama cyane n'abapapa cyane Imana yaranyigishije impande zose nukuri nk'umumama yumva aremerewe mu mutima cyangwa umupapa ndamwinginze yondondera ego muri baraciye umugana barundi ngo ndi mutari ko sindi gito ndafise icyo nohanura nimero ni ijyanye ne 68 750 5 5 74
68 amajana 750 amajana 574. Okay, murakoze. Nizere yuko bagiye kubahamagara bakabarondera kuno kuri WhatsApp niyo nyene nkoresha rimikashi mukanategura za nyigisho zingo bita amaseminari kugira ngo na cyane hari ijambo ugomba kwigisha abapapa ubwabo abamama batumva bakita kanywa babo hari n'ibyo ushobora kwigisha abamama abapapa batumva twama twabikoze nk'uwo bayifuze rero ndibaza yoca kuri iyo nimero kugira ngo ejo canke ejo batumire hanyuma izi nyigisho muzibandanye hariya muri eglise canke kuri stade ho muzamwa biteguriye nuko murakoze. Hanyuma rero namwe muri ko muradukurikirana reka dufate kano kajyo tubashimire kwa mwafasha namwe akajyo mukadukurikirana kiganiro ijambo ry'Imana tubateguriye kuri no munsi nano kirangiriye tuzosubire kuhura mu bindi biganiro bizokurikirana butaha. Bye. Usisikilize walimwengu hawana wema. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.